Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike ku banyepolitike batandukanye mu gisata c'intwaro ibereye ndetse no mu bindi byinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mugihe hari haheze imisi tutabageza ko amakuru gusa muri uno mwanya twagarutse ku makuru n'ibiganiro byinshi bitandukanye nkuko twamye tubikora mbere hose. Ni benshi bagenda baragaruka ku bategetsi batandukanye b'igihugu, bamwe bati baragenda bafata amatungo y'igihugu bakagira nka yabo, abandi bati benshi mu bategetsi bavuga ko banezwe ineza y'abene gihugu bajejwe, ariko siko biba biri hoba mu mvugo ndetse no mu ngiro. Ivyo benshi bakabifatira ko akarorero bagende ku vyagiye biragaragara muri no misi iheze. Ivyo harimo nko kongera amafaranga umukuru w'igihugu akoresha muhiriwe akava kuri miliyoni 3 ku munsi agashika ku miliyoni 4. Ivyo kandi byaje bikurikirwa n'isha ry'isoko rya Ngozi, aho atanu umutegetsi numwe yigeze atangaza ko hagiye kuba amatoza ku cateje uwo mucanwa mu isoko nkuru ya Ngozi. Icaje kibisongera isibe kandi nanone ni imodoka umutambukanyi umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye yaje agenderamwo. Benshi bakavuga ko iyo modoka ihwanye na kizimyamwoto zitatu zofasha bene gihugu. Ni imodoka mu bwoko bwa Mercedes Maybach GLS 600 igiciro kikagera ku 300 vy'amayero, no kuvuga 300 vy'amafaranga y'amanyaburaya, no kuvuga imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi. Saho vyagarukiye kandi ivyo bimaze kugaragara naho hagaragaye amajambo yatangajwe na Gerard Daniel arongwe inama nshingamateka, aho mukuru inama nshingamateka yagiriza amakosa birakomeye abadandaza b'Ingozi bari bahuye n'umucanwa nikiza cy'umucanwa mu isoko ngo kuba batarakoza silence y'ibidandazwa vyabo, kandi ikosa rya kabiri bafise ngo nuko bataraguze kizimyamwoto, kandi zo zose ari inshingano za leta nkuko tuza kubigaruka ko murano makuru. Ni vyinshi benshi bibajije bati nimba ubuzima ari ishure Uburundi bwo ni kaminuza. Yaramwe mu majambo yabonetse kuri state za WhatsApp z'abadandaza b'Ingozi nyuma y'ivyabashikiye bakumirwa n'ingene abatwara igihugu bigenjeje iryo joro. Muti none umukuru w'inama nshingamateka araje gusongera isibe. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko murano makuru, kandi none tukabibutsa ko uyu mucanwa wagaragaye Ingozi watumye benshi mu badandaza bahasiga n'ubuzima. Akarorero akaba ari Ndayishimiye Jean Bernard, benshi bakaba bamwita John. Ngozi benshi baramuzi yakora umwuga wo gusudira ivyuma, yari umudandaza akomeye mu isoko nkuru ya Ngozi, yari afise stock ikomeye. Uyu rero yasize ubuzima bwe bwasigaye aho ngaho kubera ko umutima wahagaze kumbure asanganywe na hypertension kubera ivyarajije kubona. Benshi bati indongozi dufise ese koko zijejwe abene igihugu canke se zijejwe ko bajya n'utwabo bari bafise. Vyonda subscribe canke sabone ni butarafyinda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baramo babiri bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, yoba biriko biravugwa bigezwe ko mu gisata ca politike hagati y'akazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa irya nino. No Muhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga, benshi bati amafaranga aguma ahabwa indongozi nkuru z'igihugu ni yatuma ubutunzi bw'igihugu butisununura abwo bugasubira inyuma, bo bagakomeza gutunga umunsi ku munsi. Ni mugiye guhera muri kuno kwezi kw'indwi asumisha miliyoni 4 ku munsi. Ibi bisigaye byarabaye ibintu bimenyerewe. Buri mwaka President Ndayishimiye araduza amafaranga agenewe kumusumira Fred du Tendance. Akija ku butegetsi mu mwaka w'2020, Varisito Ndayishimiye yasanze President Nkurunziza yaramaze imyaka yandikiye gusumisha miliyoni 110 ku mwaka, ukuvuga hafi mu 300 ku munsi. Ndayishimiye we yagumye za arayaduza kugezaho ayagwiza inshuro 10. Mu mwaka w'ikori uheze w'2025 mwaka w'2026 President Ndayishimiye yahora yandikiye gusumisha miliyoni 3 ku munsi, ariko nayo nkeka yamubereye make. Muri uyu mwaka w'ikori utanguye President Ndayishimiye yandikiwe gusumisha umuriyaridi ni miliyoni 400 ku munsi. Murantunge ku mwaka no kuvuga hafi imiliyoni 4 ku munsi.
Igitangaje aha rero nuko abandi bategetsi bose bazoguma basumisha ayo bahorako. Aya mafaranga y'umurengera yandikiye umukuru w'igihugu benshi baramaze kwerekana ko ari yakoreshwa mu kugura amatongo y'umukuru w'igihugu no mu guhemba abakozi bo mu mirima yiwe. Mu nyuma wa mukuru w'igihugu akagaruka kishima ku barundi ko ari we murimyi wa mbere kandi ko ibigega vye vyuzuye amatoni y'imfungurwa. Agatogwasa akiri mu nama nshinga amateka ne wigeze kubaza impamvu baguma baduza amafaranga yo gufungurira umukuru w'igihugu kandi we nyene yivugira ko afise ibigega bibogaboga imfungurwa. Ikibazo nticishiwe nkeka ko biri no mu vyatumye we nabiwe batemererwa gusubira kwitoza. Hari amafaranga menshi ahabwa umukuru w'igihugu ariko atazwi ico akora. Mu mafaranga leta izokoresha uyu mwaka handitswe ko ibiro vy'umukuru w'igihugu bihawe miliyaridi 17 zo kubaka inyubako rusangi. Construction de immeubles et caractère communautaire. No mu mwaka uheze ayo mafaranga yarayafise ariko ntaho twabonye yugurura iyo nzu yoba yarubatse. Ni nkuko kugeza ubu atarerekana ico yakoresheje miliyaridi hafi 300 zari zigenewe gukwirakwiza inkwavu ku mitumba yose y'u Burundi mu mwaka w'2023 mwaka w'2024. Ngo mbega hoho ni kuki ayo mafaranga ajanye n'inyubako rusange ahabwa umukuru w'igihugu ntashigwe mu bushikiranganje bushinzwe inyubako. Umukuru w'igihugu kandi arahabwa buri mwaka amafaranga yitwa yo gushigikira ibikorwa vyiza, appui aux bonnes initiatives. President Nkurunziza niwe yatanguje ayo mafaranga kandi we yasaba miliyaridi 2. Niko ayatari make yaribwa no mu gihe ciwe, ariko hari abantu benshi bahora bitura ibiro vyiwe kandi bagafashwa. Mu mwaka uheze President Ndayishimiye yahawe miliyaridi 12 zo muri ico gisata. Uyu mwaka ho ahawe miliyaridi 15. Benshi bati vy'ukuri ayo mafaranga akoreshwa ibiki? Ayandi mafaranga ariko araduga cyane n'amafaranga y'iperereza. Mu mwaka w'2024 umwaka w'2025 aya mafaranga yangana n'imiliyaridi 13. Mu mwaka uheze w'2026 umwaka w'2025 yashizwe ku miliyaridi 27. Uyu mwaka ushizwe ku miliyaridi hafi 34. Iki ni gisata kijamwe amafaranga atigera genzurwa na gatoyi ku buryo hari igice kinini gishobora kunyuruzwa atacamira. Hari kandi amafaranga yononwa mu bintu bitagira akamaro. Akarorero ngo nurumuri rw'amahoro. Benshi bama bibaza nimba ari imihamuro ruzotwara ayarenga miliyaridi. Ivyo bikorane vy'amasengesho y'umuryango w'umukuru w'igihugu bizotwara imiliyaridi zirenga 700. Kubungabunga indege itabaho y'umukuru w'igihugu bizotwara amafaranga imiliyaridi 337 n'ibihumbi murantunge na amafaranga imiliyoni 337 n'ibihumbi 685 n'amafaranga 586. Ibi niko vyahora. Ibiro vy'umupfaso n'umukuru w'igihugu vyonyene bizotwara imiliyaridi hafi 4. Kugura imiduga no kubungabunga imiduga bizotwara imiliyaridi zirenga 10. Iki gisata kijanye n'imiduga yo mu biro vy'umukuru w'igihugu kiratangaje kuko gitwara amafaranga menshi cyane ku mwaka. Ayarenga gato inusu y'umiliyaridi azogura imiduga mishasha. Kubungabunga imodoka zose ziri mu biro vy'umukuru w'igihugu bizotwara arenga imiliyaridi 5. No kuvuga ko buri munsi asohoka hafi miliyoni 14 yo gusuzuma no kubungabunga izo modoka. Izo modoka zizonywa ibitoro n'amavuta biciye imiliyaridi 5 nyene. No kuvuga ko ku munsi imodoka zo mu biro vy'umukuru w'igihugu zinywa igitoro giciye hafi imiliyoni 14. No kuvuga maritiro ibihumbi 3500 y'igitoro ku munsi. Benshi bati ibi bintu bibera mu biro vy'umukuru w'igihugu birateye amakenga gose. Naho bihuriye n'igihugu kivuga ko kidafise uburyo bukwiye. Aya mafaranga yononwa ngo yoshobora gukora ibintu bikomeye mu bisata vy'indero n'ubuvuzi. Aya mafaranga yononwa kandi ahawe urwaruka ngo rutunganye imigambi yofasha benshi. Buca Burundi buja mu matora ngo kumbura ni aya niyo utwara azokwiyamamazamwo. Kumburenga amafaranga ni azogura ibidumu vy'ugwagwa, kumburenga azohereza mu dupira n'ibitenge bicafye ko Ndayishimiye aho yokoreshejwe gusanura amabarabara asigaye ameze nk'ubuyungiro. President Ndayishimiye ngo niwe wa mbere avuga abo yita ko badakunda igihugu. Yamara inzego zitwararitse neza ineza y'igihugu zibonekera ubwa mbere kungene zubaha amafaranga y'igihugu, ingene zigengesera mu kuyakoresha n'ingene zihitamwo kuyakoresha ibifitiye akamaro abanyagihugu. Ngo bikunda kurenze gusesagura amafaranga ya leta gukoresha mu kanywa babu murantunge gukora mu kanywa babu kwitiranya ikigega cy'igihugu n'umufuko w'umuntu ni bimwe bimenyetso ngo vy'ubutegetsi butabereye nkuko benshi mu basesanguzi mu vya politike bo bama babivuga umunsi ku munsi.
sivyo gusa kandi bivuye kuri aya mafaranga yongerejwe ibiro vy'umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango w'amafaranga bakoresha ku munsi canke se ku mwaka, hakurikiyeho ikindi gisa n'icago cateye mu gihugu nisha ry'isoko nkuru ya Ngozi. N'umuriro watanguye hafi isaha 2 z'ijoro. Hari imodoka nta kizimyamwoto yahageze nyuma y'iminota 30 umuriro utanguye kwaka. Iyi ntaco yashoboye, amazi yayiheranye idashoboye kuzimya. Umunyagihugu wa Ngozi niwe yavuze ko isaha 5 ziburi minota 16 birabuze home ngo noneho ya modoka isize isutsemwo amavuta. Umucanwa urabaye mwinshi cyane, batubwira ko izindi kizimyamwoto ziri Gitega. Nta kamaramaza ibintu turiko turabona. Benshi bakama bibaza bati aya masoko agoma turigwa niki, kubera iki atacigwa abatwara bakuramwo. Nkuko amakuru abivuga, benshi bibaje n'ikindi kibazo aho bibaje bati bigenda gutenga isoko ishe amasaha n'amasaha 5 umutegetsi agerageje gutabara. Isaha 2 z'ijoro ku mugoroba nibwo umucanwa badutse mu isoko nkuru yo ku mugwa mukuru wa Ngozi, hari kugenekerezo y'icenda ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026. Umucanwa w'igitangura abanyagihugu baratabaje, amasanamu yari karahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Isaha 2 n'igice niho kizimyamwoto yaboneka inyuma y'igice cy'isaha. Naho nyene kara akaduga gato ataco gashoboye, karagaragaje kuzinya biranka, hanyuma kaja kurondera yandi mazi kugeza isaha 7 z'ijoro kuvyo twakurikiranye. Nta kizimyamwoto yari bwasubire kuboneka. Kuvuga amasaha 5 umucanwa utanguye, nta kizimyamwoto y'ukuri yari bwaboneke. Isoko yariko iratikira. Amakuru yavuga ko kizimyamwoto yari Gitega. Abantu ntibatahura ingene ubundi kizimyamwoto yahora yama yagaze ku isoko ariko mu mwanya ikenewe ikabura. Uti yari hehe? Ubundi ku isoko mu Kayanza hamaho kizimyamwoto kuva mu Kayanza gushika Ngozi ni minota 30. Muti kubera kitaje gutabara. Imuyinga harabaho kizimyamwoto kuva Imuyinga gushika Ngozi ni isaha n'igice kubera kitaje gutabara. Kuva Gitega gushika Ngozi nta masaha 2 bitwara kubera kizimyamwoto z'Igitega zitaje gutabara. Kuva Bujumbura gushika Ngozi nta masaha 4 bitwara kubera kizimyamwoto z'Ibujumbura zitaje gutabara. Ibi ni ibibazo benshi bama bibaza. Muti rero abari gufata ingingo bo bari hehe? Buramatari w'Ubutanyerera General de Brigade Victor Segasago yari hehe nijoro ku buryo atashoboye guhamagara ibiduga bizimya umuriro vyegereye Ngozi. Umushikiranganje w'intwaro hagati akaba ari nawagaba igipolisi kizimya umucanwa. General Major Leonidas Ndaruzaniye yari hehe nijoro ku buryo atacu yakoze mu maguru masha. Umukuru wa leta y'u Burundi NESTOR ntaho ntuye yari hehe nijoro ku buryo atashobora gukoresha inzego zose za leta yiwe ngo zifashe kuzimya umuriro mu maguru masha. Ese President Ndayishimiye we yari hehe nijoro ku buryo atashobora guhamagara abafise amabanga bose yatuma banyaruka kuzimya umuriro Ngozi. Aya masoko ngagumasha leta ntifata ingingo ziboneka zo gukingira ubwo koko irashaka ko bihagarara. Ngo ari nyifata abategetsi bagira mu bihe nk'ibi umuntu agasigara yibaza ko ataco baba bazi kubitera iyi micanwa mu masoko. Kuva kugenekerezo ya 27 umwaka wa 2013 gihahiye isoko nkuru ya Bujumbura. Mu bihugu vyisoneye batatu muri bano bategetsi ngo bari kurara batanze imiho kubera ataco banezwe. Sivyo gusa ivyo ntivyagarukiye ngaho. Benshi bamye bibaza ti kubera katano umutegetsi yigeze avuga ko hazoba amatohoza kucaturiye isoko nkuru ya Ngozi. Ibice 80% vy'isoko ya Ngozi vyarahiye mu mucanwa wadutse mu ijoro ryo kugenekerezo y'icenda ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Ivyo vyatangajwe na Buramatari w'Ubutanyerera General de Brigade Victor Segasago. Buramatari yamenyesheje kandi ko ari umudandaza yishwe n'ihamuka acumva amakuru y'umuriro. Amakuru avingoza akavuga ko uyu mudandaza yari afise stock y'ibidandazwa aho mw'iryo soko. Amakuru natwe dufise akavuga ko hariho n'abandi badandaza binjiye mu bitaro kubera ihamuka. Buramatari Segasago yarahojeje abadandaza baburiye ivyabo mu isoko, akabizeza ko isoko izosubirwamo vuba kugira ngo abadandaza basubire gukora. President Ndayishimiye nawe nyene yatanze ubutumwa kuri Twitter aho yagize ati: turatewe mubabaro n'isoko ryo mu gisagara ca Ngozi ryaraye rihiye, aho abenegihugu bakorera baraye bahaburiye ivyabo. Turaremeshe cyane abashikiwe n'ivyago tubasaba kuzacika intege. Ngo ubutumwa bwa Ndayishimiye ntibwaraye butangaje benshi kuko butavuzwe ko rumwe, aho atana kimwe yavuze kigiye gukorwa. Ngome ngo si afise ubushobozi bwa leta n'igihugu.
none yaremesheje gute abadandaza mu gihe atana kimwe avuze agiye gukora? Amajambo ngo ntiyaremeshe umudandaza w'ivyiwe vyose bejeje gusha bigatokombera ko abadandaza baha amakori leta ngo ibakingire, ubwo leta yarakoze akazi kayo neza. Bintu bitangaje muri aya majambo vyagiye birasesengurwa n'abazi vya politike kandi nanone bashobora kuba baranavyize muri kaminuza. Nta mutegetsi numwe avuga ko agiye kuba amatohoza yo kumenya icati yo mucanwa. Wemenga abategetsi barazi neza icawuteye. Mu myaka yeze abategetsi ba CNDD-FDD bapfuma bagirisha bagashiraho imigwi ijeje amatohoza n'ahatacu yashikako. Ngo ubu vyamenyereye ko haba ikintu kibi cyane ariko ntihagire itohoza rikurikira. Vyatanguye kuboneka cyane mu igandagurwa ry'umushikiranganje Gabibugaga, none ngibi birisubirije mu vyabaye mu isoko ya Ngozi. Abategetsi bomengo ntaco bacera canke ntaco bacinona. Nta ngingo nimwe ijanye no gushigikira abadandaza. Mu mwaka wa 2013 igihe hashi isoko nkuru ya Bujumbura hari abadandaza benshi vyagoye rwose ko basubira kuvyuka. Bamwe baragwaye mu mutwe, none nubu nta cigwa abategetsi babikuyemwo. Umudandaza niwe leta iziga ko amakora atari make, afise urara ntangere mu rugamba rw'iterambere. Leta ngo yategerezwa kumushigikira ngo ntatembe. Nta ngingo nimwe kandi yigeze ifatwa yo gukingira yandi masoko yigeze itangazwa. Ni nkuko omengo nta cigwa na kimwe leta ikura mu masoko amaze gusha ku bwinshi. Nta mutegetsi numwe avuga impamvu kizimyamwoto itabonetse mu kiringo c'amasaha atari musi ya 5. Ibintu bigasiga ubwenge. Isoko rya Ngozi tukayibutsa ko riri mu masoko ahambaye mu gihugu. Mu kiringo ca gatatu ca nkuru nziza iri soko ryagezeho baryita Dubai. Muri ico gihe abandi badandaza baduga Ngozi kurangura kuri ubundi baja i Kampala mu Buganda, i Dubai canke mu Bushinwa. Peza nkuru nziza nta katari yaragize ngaduze ku rundi rugera abadandaza b'Ingozi. Kuva Variso ndashimaje ku butegetsi ribaye irya kabiri iri soko risha, ariko ubu niho bigeze ku rugero rukomeye. Nyifato y'abategetsi tuma umuntu yo kwibaza vyinshi. Ese abategetsi baba bariko bahana abo badandaza bari bashigikiye nkuru nziza cyane? Ntivyumvikana ingene atamatoza azokogwa, ingene atakurondera uwatumye kizimyamwoto itaboneka, ingene atanu umugambi wo kuvyura abana badandaza biboneka ko bari bafise akamaro kanini mu butunzi bw'igihugu. Gabarundi iyo babuze inyishu baraheza bakavyita ko ari bimazi biriko biratangwa. Abategetsi ngo bakwiriye kuguma bafata minenegwa ibibazo bikomeye gutya. Umukuru w'igihugu ntatogwa kugira rire mu gihe c'ivyaga, ahubwo abarundi baba bamurindiriye ko ingingo ikiza mu bihe bikomeye nk'ibi. Wa mudandaza witavye Imana mu gisoko nkuru ya Ngozi yasha akaba yitwa Jean Bernard Ndayishimiye. Benshi bamwita John, Ingozi benshi baramuzi, yakora umwuga wo gusudira ivyuma. Yari umudandaza akomeye mu isoko nkuru ya Ngozi, yari afise stoke ikomeye. Mu ijoro ry'umuriro rero aho haduka umucanwa mu isoko ya Ngozi, John yarirutse nawe ngaje gutabara ivyiwe, ntivyakunda. Umuriro wari mwinshi cyane. John umutima warahagaze, kumbure ngo yarasanganywe na hypertension, umuntu abaragiye. John yahora atanga amakori kugira igihugu cisununure, yatanga amakori kugira leta imukingire kandi kingire ivyiwe. Amasoko ya Amerika arasha kuva mu mwaka wa 2013 ariko nta ngingo zifatwa zo gukingira amasoko. John yarakoze ivyo yategerezwa gukora, leta yo ntiyakoze ibikenewe vyo kumukingira. Ntavyo kuzimya umucanwa bikuye biriho, nibiriho ntamwe turiho kubikoresha mu mwanya muto iyo hageze gutabara. Nta matoza yo kumenya igiturira amasoko, nta migambi yo gushikikira abadandaza bahuye n'ibibazo. John yaragiye ntazana giwe rivugwa. Nakamizwe n'ingoma, abategetsi ntaco bibabwiye. Ndashimiye Jean Bernard akaba yarasize abakenyezi 2 n'abana 6. Yagiye akiri muto, yaragifise inguvu zo gukora umuryango. Yasize agahinda kenshi, turahojije umuryango wabuze Imana ube hafi muri bino bihe bitoroshe. Ni mu gihe kandi benshi baravye vyabaye Ngozi, hari umutegetsi yadukije avuga amajambo ataravuzwe ko kumwe. Uyu nanone ni Geras Daniel Ndabira barongoye inama nshinga amateka. Iberutse kuba mu isoko ya Ngozi ngo ni igihano c'Imana kandi ni kiguzi c'amakosa y'abadandaza. Umukuru w'inama nshinga amateka yagiriza amakosa birakomeye abadandaza b'Ingozi ko batarakoze assurance y'ibidandazwa vyabo, ko bataraguze kizimyamwoto yabo. Bivuze imbere y'abadandaza bari barutse kubura ivyabo mu muriro warigise ibice 80% y'iryo soko, mu badandaza akabaci yasagiye ubuzima kubera ihamuka ryo kubona ivyiwe bigiye gutyo. Benshi bati ni mu buzima ari ishuri, Uburundi nibwo kaminuza. Anamwe majambo yabonetse kuri site za WhatsApp z'abadandaza b'Ingozi nyuma y'ivyabashikiye bakumirwa n'ingene abatwara igihugu bigenjeje iryo joro. Muti none umukuru
w'inama nshingamateka we yaje abisongera isibe. Ngaho rero amakuru yaragezwe ku muri kano kanya. Ufite subscribe canke sabone niba utarafyenda kugira ngo tujocikanwa nadushikiriza. Sangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politike agati y'akazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi babiriko biravugwa bigezwe ko ijyane no mu gihugu. No Mpuza TV Imana bahezagire amakuru yacu yo arabandanya.